hari igihe umuntu Imana iteza imbere agatangura kwirata, kwishira hejuru, kwifuza ibindi vy'umurengera aho gushima ibyo ahagazemwo no kubumbwa n'ibyo ahagazemwo, agatangura kwifuza ibindi yidodomba kubera iki ibi na biriya, aka kazu kanje ni gato, ibiki n'ibiki, aho gushima n'iyo nzu warose kera atayo wari ufise, ugatangura kwidodomba aho nta n'icumba c'amasengesho washize muri iyo nzu yawe. Ndagusavye kirazira kumanuza Imana, ibyo ntibikakubeko n'abawe ntibikababeko, ariko twihangane. Niwagira ico ukenye, niwagira ibikugoye, mubwire Yesu ati yamara ibi birangoye, untabara umfashe, untabara ungirire neza, ariko ufise umutima utuje, umutima wihanganye, uvuga ngo niyabimpa n'amahoro, natabimpa n'amahoro. Nshuti yanje uri kurankurikirana, ndakwinginze ntukifuze ivyo wahevye kera, kandi kiriya kera atani ico vyakumarira, warabironka unacumukuye, ntukavyifuze. Ariko ico mukifuza kuja mw'ijuru, ico mukifuza gukura mu buryo bw'impwemu, ico mukifuza umwete uruta uwo uri muno munsi kugira ukorera Imana. Aho Imana izoguha ibihuye n'ivyo wifuza, iguhe inkomezi, igushoboze kubandanya urugendo. Kwibuka naho ivya kera sindabikubujije, ariko wibuka ivya kera. Jewe by'ukuri nama nibuka ivya kera, igihe cyose nza kwibuka ivya kera ndavyibuka mu buryo bwiza. Iyo ntanguye gushima Imana, ndavuga ni Imana ndibutse ukuntu wankijije gusoma agacupa. Ico ni kimwe mu bintu Imana yanduhuye. Narashobora kunywa agacupa ngo nduhuke mu mutwe, mu bwenge, mu byiyumviro, ngo nduhuke abana nkabaniga no kumata, mugabo je nanyoye agacupa ngo kanyibagiza ibibazo ndimwo. Ndavyibuka nti Imana warakoze uyu munsi ko ntaja mu byo kugura inzoga ngo nibagire kugurira amata abana. Ivyo ndavyibuka nshaka gushimira Imana ivy'Imana yakoze, aho yankuye naho inshikanye, ibikomeye n'ibitangaza n'ibikomeye yankoreye. Pawulo niwe yandikiye Timoteyo aramubwira ngo wame wibuka Yesu yazutse mu bapfuye, akomoka ku gishitsi ca Dawidi, uyo aba ari uzokwama wibuka. Mu yandi majambo, niwagira ibibazo uze wibuke Yesu yazutse mu bapfuye. Niwagira ibikugoye nk'uko Abisirayeli bagize ibibagoye, uze wame wibuka Yesu yazutse mu bapfuye. Wibuke ko ashobora byose. Kumwibuka Yesu si kumwibuka gutyo gusa, wibuke ko yababajwe ku bwawe, wibuke ibitangaza yakoze. Abisirayeli iyo baza kwibuka ukuntu yabajabukije ikiyaga gitukura mu buryo bw'igitangaza, iyo baza kwibuka ko baronse amazi avuye mu gitandara, iyo baza kwibuka Imana yabagiye ibatabara ko batapfiriye muri Egiputa, bari kumererwa neza. Imana yari kubakorera ibyo bashatse, ikamenya n'ibindi baha bikenewe.